Mwaramutse ntango gusura kubona abantu baza baravuga ngo hari umuntu yabemereye ngo kubaha visa ngo y'igihugu iki canke kiriya ngo ku madolari ngo 2500. Ndabona genda bamenyesha barundi banure kazi. Amadolari 2500 nubusa mu bihugu vyo hanze, okay? Amafaranga nubusa ndagenda kumenyesha kwanza kuko hari abantu bagutera ubwoba ukumva ngo amafaranga kubera wikoko yo gurije utuntu twose ufise ngo akiyaba menshi ayo nubusa. Mugabe cyo pembote. Icyo cyavuga nuko systeme z'ibihugu biteye imbere nta corruption ihari, okay? Nta bintu vy'igiturire bihari, nta bintu byo gucwa mu kinywa bihari, okay? Kuko iyo vya bihari ntabwo wagomba kujayo, wari kuja muri Zambia, wari kuja muri Tanzania, wari kuja aho hari corruption. Uri kugomba kuja muri Congo, uri kugomba kuja mu gihugu kitamo corruption kubera ico gihugu ciza cyo kubaho. Kuko corruption yerekana igihugu caboze. Okay? Nta gitureke umuntu wese atubwira ko agiye gucisha mu kinywabi ngumuhaye amafaranga dabora agiye gukora ikintu illegal. Umuntu akora ikintu illegal mva n'umuntu muskamere kuko niba ari gusikama systeme ishobora kumufunga, ishobora kumushira muri Interpol, wumva wazoreka gusikaminga gute? Ifo ko mutangura kwiga gukora n'abantu bari honnête, bari integre. Umuskamera ariko sikaminga systeme nabaze gusikaminga nubwo vyo binashoboka nawe gushikana nawe no kuvuga yuko ari umusuma, ari umuntu w'umu illegal, ari umuntu w'umu criminel. Niko kwanze no treating at a criminal offense. Bo mwakira none ndakubwira yuko ntibishoboka. It is impossible. C'est impossible, impossible. Igifrasa kibane cyongereza. Okay, ntibishoboka abantu bimana. Ntibishoboka immigration Australia, New Zealand, Canada, omwe ivyo bihugu bitatu nsanzwe nzi neza bikoresha systeme iri kuri internet. Genda kuri internet baba bafise visa ya visite, visa de travail, visa yo kwiga, visa ya kiriya n'ama condition, ama exigence ari clair. Utayakwije, that's it. There's no loophole. Bo harimo ama loophole, mugana nasa amafaranga menshi n'abaloya. Loophole na illegalite sico kimwe n'ibintu bitandukanye. Nk'akaroro uje kwiga ufise intention yo kuja uza ugumino ugasaba residence, bo nimero misho koneka nka loophole, mugabo c'est pas illégal, nta kintu illegal wakoze. Ariko nashaka kumenyesha yuko nizo loophole kugira ngo umuroya zigukorere cyangwa ivyo bintu bishoboke. Harimo abantu babikora nk'akaroro bagasaba najya ama HB1 visa navyo bize muri Amerika barabikora, akavuga ko afise business ya IT atayafise akazi n'abahindi bakaje bakora mu maduka. Ivyo amatrichere arabaho. Mwana vyose amafaranga menshi cyane kandi babara abantu bafise ikintu bariko barakora canke je ne sais pas. Mugana nakubwire ko umuntu akubwira uri mu Burundi ngo mu 3 4 5 6 7 8 9 10 ndaguhe visa ya Australia, New Zealand, Canada arakubesha. Mbega guha visa iyihe d'abord? Visa do visite nubwo yo iguha visite heze ucuta. Uravuga ngo cyane declare très bien. Oui declare bacha bagusubiza inyuma naho. Canke uzigute ko bakoreka ngo urengane na aeroport. Ko gufita visa ntabwo bigutuma winjira mu gihugu. Visa ikurekurira gushika kuri aeroport gusa. Aeroport ushitse no wadesida niba bakeneye ko winjira cyangwa utinjira nubwo wovize visa baragusubiza ko aeroport bama basubije inyuma. None uwo muntu yakwivye acha gusubiza amafaranga gute? Izindi visa ntizishoboka, visa do travail ntizishoboka utafisa akazi. I don't know man. Mureka kwibwa. Barundi kazi muhagarike kwibwa, okay? Ivyo bihugu vyiza mushaka kujamo nta tricherie zibamo. Ango inifona buruca avuga ati harimo triche nkuko navuze za HB1 visa ariko nazo niho high level. Ntabwo ari iz'umuntu nkuko kwi Burundi ushaka kugenda kwa commissaire ukamuha akagwa karanga muntu gashasha. C'est impossible. Ntibishoboka. Okay? Forget. Ukene kuja mu gihugu uco cyose nakubwiye, genda kuri internet usuragure urabe visa ushobora gusaba. Utumva ugorimi gwaho more likely nta visa yahuzoronka. Araje mpamvu ngo uvuze ngo ntaco nza numva ataco nzumva bizogura ko bagwa visa muri Australia. Visitors peut-être ariko naho nyene ana amafaranga menshi ugomba kubereka n'izindi condition nyinshi cyane. Izi siga visa zose usigaye guke cyangwa urose umuntu umugore waho kamurongo cyangwa umugabo waho akakurongora peut-être cyangwa ufise umuriyoni w'amadolari imiliyoni no busa encore une fois ko ibintu vya business visa ufise miliyoni nyinshi tukasaba business visa peut-être cyo ngenda bakora I don't know. Mugabo izindi visa zose zihari bagusaba icongereza.
uja muri Canada nibaza uja mu gihugu bavuga ifaransa bagusaba devo y'igifaransa udashobora kumva information kuri internet probablement mu ico gihugu visa yawe ntawe uzoronka ngoma akunda guhebuza umenga biri brutal mugo je ndabwira uje hani wanje uje kushakisha ukuri tuje ngo ndakumassage ngenda kuryohera ndakubwiza ukuri and nkuko muco rero ngo the truth will set you free uko kuni kugufasha yuko udatakaza amafaranga yawe maze kubona abantu benshi cyane bamaze gutakaza amafaranga bakaba visa za fake Mararezo matana nabwira n'abandi kumbure ko bari kumaramara n'ibiki mugabo biba byatwaye amadolari ibihumbi autant. Don't be that, okay? Don't be that. So umuntu wese ngo ngenda go visa mubwire c'est impossible, okay? Nta muntu go visa. Namubwiye short mubaze ni bangahe amaze guha visa. Ntabakwereke. Umuntu akora business abari open. Atakuba kwe nivyo bimvyo mu kirundi mukore no mukinyi wabi. Jewe ngahanje umuntu akavuga ati jewe nkora imodoka cyangwa ngurisha sepa ndahakaze abantu ndabwiye nyireka abantu wahaye akazi mpa contact zabo tunavugane wanashaka menye ko watanze akazi okay ntushobora kuha amafaranga umuntu ngo akora business adafise track record umuntu avuga ngo reka jana abantu muri ntuze nibonera kanabwiye kandi nubundi ngo hazi ngo ire bagomba gucamo nabanza arindire abambere babanze bagende hanyuma ni yumva bashize nabazo wa kabiri ntuzura ba guinea pig sinze ibintu bita guinea pig ko muco mu gifaransa kiyari aho wari wakora ko experience ku mafaranga yawe umuntu ataraje bakana umuntu numwe azoguhera kuri wewe come on so guys mwevite ivyo bintu byo kuribwa amafaranga birateye isoni birababaje na cyane amafaranga mu wundi tutaba dufise. Okay, immigration si kintu coroshe ndagenda kugumenyeshe yabara ibihumbi 2500 abantu benshi buzana famille zabo zose ibintu abantu benshi bafite ibihumbi byinshi birenze ivyo bo sawa reka tugeze hano muge musimeza bye bye.